Hamaze iminsi hariko harengana inkuru y'umukobwa wa perezida w'igihugu ca Cameroon yitwa Brenda Pia. Uwo mukobwa akaba ari umukobwa akorera cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Mbe Brenda ninde? Mbe kubera iki avuga ayo majambo yose akabuza abantu ko se wiwe ashobora kwitoza muri manda ikurikira? Ibyo nibyo tugiye kurabira hamwe kuri uyu munsi. Brenda Pia ninde? Brenda Pia ni umukobwa wa perezida w'igihugu ca Cameroon. Amazina yiwe yose yitwa Anastasie Brenda Pia Eyange. Yapfutse igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi 1997. Akaba afise imyaka 28. Yavukiye mu gace ka Region Centrale ya Cameroon, mu muji wa Yaounde. Yize muri pepiniere n'amashure abanza y'ikigo ca Le Conseil cyakozwe ku buryo bwihariye ku bakozi ba Presidence ya Cameroon afatanije na musaza we Paul Junior. Nyuma yaho yaje kwinjira mu ishure ry'indaro Collège de Leman, ishure ryigenga ry'Ubusuwisi Iverswa, nko mu birometero 10 uvuye Geneve, rizwi nko kwigisha abana ba perezida. Yaje kwimukira i Los Angeles muri Amerika, ari naho yakomereje amashure yiwe ku madolari 400 ku gice. Bamwe mu banyamakuru banenze imibereho yiwe, bivugwa ko ari ubunebwe, akaba anakunda kunywa inzoka zikomeye n'itabi. Kubw'umutekano wiwe bahisemo kumuhimiriza ukwitabira amashure yiwe. Yatangaje mu nkuru yo kuwa 11 yo mu kw'icumi mu 2019 ku rubuga rwiwe rwa Instagram ko agwaye indwara ya grave n'indwara ya thyroïde, ari nayo yamuteye guhindagurika. Kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa kane 2015 yashize hanze ku rubuga rwiwe rwa Instagram ishusho itavugwa rumwe n'abantu benshi, agaragaza asomana n'umuntu ataramenyekana, umuntu w'umukobwa ataramenyekana kuko bari basanzwe basangiye igitsina, akanagaragara ko yo bari n'umukobwa mugenzi wiwe. Nyuma y'aho abantu baje kubinegura, bica biba ngombwa ko akuraho iyo foto ndetse n'ayandi mashusho yose ari kuri konte yiwe. Ibitangazamakuru vyavuze ko ivyo yakoze vyateye ivumwe igihugu ca Cameroon. Iyi nyifato yiwe yabaye yibanze ku ngingo nyinshi mu binyamakuru vyagwanya ubutegetsi bwa perezida w'igihugu ca Cameroon Paul Biya. Bivugwa ko Brenda yahise ajanwa ku bitaro i Los Angeles muri Amerika azira kunywa ibiyovyabwenge. Igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu 2016. Mu 2020 yatekereje ku mwuga wiwe w'umuziki, kandi ni umufana w'abaririmbyi benshi bo muri Afrika nka Loco. Yigeze gutumira Wizkid mu ngoro ya perezida kugira ngo yiyerekane ku giti ciwe. Umusirikare yitwa Calibro Brigade igwanya Sardina na Bobby Tanab bagiyeyo basaba ko yirukanwa mu buyobozi bwa hotel. Bukeye Brenda Pia yasezeye muri hotel. Iki gikorwa kikaba cyazanye ivyiyumviro bitandukanye. Mu 2020 nyene Brenda Pia yavuze ko yari afitanye umubano muri amwe mu mashusho yiwe kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 yasohotse ari lesbian, ashira ifoto ku rubuga rwiwe rwa Instagram asomana na mugenzi we w'umukobwa, umunyamideli wo muri Brazil Leonce Balença. Iri tangazo ryatangajwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa LGBTQ muri Cameroon, kirongowe na Alice Nkone na Shakilo. Kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'icenda 2025 Brenda yasohoye video ku mbuga ngurukana bumenyi ihamagarira
abatora kudahitamwo se ngo azobe perezida mu matora ya perezida wa Cameroon 2025. Yagirije kandi ko umuryango wiwe wamufashe nabi. Paul Biya wategetse Cameroon kuva mu Paul Biya ni perezida w'igihugu ca Cameroon yagitegetse kuva 1982. Umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini ku butegetsi ku isi. Brenda Biya, umukobwa wa perezida umaze igihe kinini muri Cameroon, Paul Biya yasavye ku mugaragaro ni kuvuga umukobwa wiwe Brenda Biya yasavye ku mugaragaro bagenzi biwe kudatora se mu matora ategekanijwe mu kwa 10 2025. Brenda azwi cane ku mbuga ngurukana bumenyi ku izina ryiwe rya King Nasty. Yabitangaje mu nama ya TikTok Live aho yagiriza ise w'imyaka 92 gushira igihugu mu bukene, ubushomeri ndetse no mu myaka 20 ihaheze atwara ico gihugu. Ni ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi ya politike yo muri Afrika umwana wa perezida abayeho agwanya ku mugaragaro ubutegetsi bw'abavyeyi biwe. Paul Biya perezidansi yiwe kuva kera yagirijwe ibirego by'ubutegetsi, igiturire gikabije, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'amatora atavugwa rumwe n'abantu bose. Paul Biya muri Nyakanga yatangaje ko yifuza gushaka manda ya 8 ku butegetsi mu matora ya perezida ategekanijwe muri iki gihugu kwa 12 z'ukwezi kw'icumi 2025. Ibi vyatangajwe binyuze ku nyandiko ziri kuri konti yiwe ya X zisiguye mu Gifaransa n'icongereza. Paul Biya kuri ubu ni umukuru w'igihugu ukuze cyane ku isi yose. Ku rubuga rwiwe rwa X yanditse agira ati ndi umukandida ku matora ya perezida yo kuwa 12 z'ukwezi kw'icumi 2025. Yongera ati humurako icemezo canje cyo kugukorera igihugu n'ibibazo bikomeye gihuye. Yavuze ati ku rubuga rwiwe rwa X ariko rwahindutse ukuvuga rwa Twitter rwo ubu twita X, yanditse agira ati humura ko icemezo canje cyo kugukorera gihuye n'ibibazo bikomeye duhura navyo, twese hamwe nta mbogamizi tudashobora kubura nazo. Yongeyeho ati ibyiza biracaza. Mu itangazo ryiwe ryishwe itangazo ry'abakandida ku matora ya perezida yo kuwa 12 z'ukwezi kw'icumi na nyakubahwa Paul Biya, perezida yagize ati guharanira umutekano n'imibereho myiza y'abahungu n'abakobwa bo mu gihugu cacu dukunda kandi ciza n'inshingano ntagatifu nakoresheje igihe canje n'imbaraga kuva nagatangura gutwara igihugu ca Cameroon. Yongeraho agira ati ico bikoze haracyari byinshi byo gukorwa mu gihugu, ibidukikije bigenda bigorana, ibibazo duhura navyo ni byinshi cyane. Mu bihe nk'ibi sishobora gutezura ku nshingano zanje. Yarangije agira ati nahisemwo rero kumvira telefone nyinshi kandi zidaturutse mu turere 10 two mu gihugu cacu no muri diaspora y'abanyekameruni. Yongeye hati ibyiza biracaza. Iryo niryo jambo yarangirijeko. Murakoze cyane. Hama abatakoze subscribe turabasabye muduterere mudukore subscribe.